Ijambo rishikirijwe na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ku munsi mpuzamakungu w'abakozi. Ndabaramukije abarundi bose iyo bava bakagira n'inshuti z'u Burundi. Ndababwira nti nimugire amahoro, ibikorwa n'iterambere. Bavukanye barundi barundikazi, bakozi bakoresha. Mana mushobora vyose nyene ubutungane nishemezwe yoyo yaduteye iteka tugashika kuri uno munsi turi amahoro n'umutekano kandi turi ku kivi. Bavukanye mwese bakozi namwe bakoresha kw'igenekezo rya mbere Rusama, abakozi bo mu Burundi barifatikanya nabo mu bindi bihugu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Iki ni ikiringo c'uko abakozi n'abakoresha baja hamwe kugira bikinane, bongere birimbure kandi bigire inama yo gutunganya akazi neza kugira umwimbu wiyongere. Ni naho havuye icivugo c'uyu mwaka kivuga kiti dukomeze ibikorwa ku buryo umwe wese arimbura ivyo yakoze. Iki civugo kitwereka ko ata n'umwe arekuriwe kuba mbegeramire, ko twese dutegerezwa gukora ariko kandi tukagira umwimbu uharurika, ni ukuvuga umwimbu uwo ari we wese abona n'amaso yiwe. Aha mwese murazi icatumye Burundi butava aho buri mw'iterambere. Amahoro n'umutekano vyari vyabuze bituma ata n'umwe agira umunezero w'akazoza gashobore kugira umugambi azokungukamwo ejo bukeye. Bose bumva ko ari ukubaho ku munsi, arico gituma igisata c'abikorera ivyabo cagiye kiracumbagira kandi arico gisata giteza imbere igihugu. Uno munsi rero duhiriwe duhishije ko tuwuhimbaje turi mu mahoro n'umutekano mu gihugu cose, ukaba ubaye kandi hari umwumvikano hagati ya leta, abakozi n'abakoresha. Kuri iyo mwumvikano turashimiye abagize umurwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati hagati y'abakozi n'abakoresha. Turazi ko ibibazo vyo mu kazi bitigera bibura, na kare abarundi bavyihweje nibo bihaye kubitegera bati hari abantu hama urunturuntu. Umwe wese arakeneye akarusho ku wundi, nico gituma ari ngombwa ko baguma baganira kugira inyishu ive muri bo nyene. Barundikazi, bakozi bakoresha, twirimbuye tutibabarira ariko kandi tutifyeta ibitarunze, dusanga uyu mwaka twawimbuyemwo ivyiza bitari bike. Ivyo navyo muri rusangi tubikesha ukuntu abarundi bahinduye uko bahora biyumvira. Kare igisata c'uburimyi cari cahebewe abitwa abakene, abize amashuri bakagica kure. Umurimyi bamwita nyarucari, none ubu n'abakire baracijukiye kuko babonye ariho koko hagwiza umwimbu. Aba barundi basigaye bahurumbira gukorera hamwe mu makoperative kuko batahora, mbere barijukiye n'ubwenge bwo guteranya amatongo. Mu gisata c'uburimyi umwimbu warabaye mwiza cane kw'isi. Uku sukwihema abaronsa kabiri mu gushora musesekara barabizi. Mbere ngaha nciye ntera akamo rwizatunga bahingura kuja ku kivi kugira bahingure umwimbu ushobore kubikika no gusorwa ku masoko mpuzamakungu. Nkiri ngaha nyene mu gisata c'amahinguriro twarabonye ko hagwijijwe amahinguriro mato mato, mbere n'amanini turacafise icizere ko agiye kugwira kuko ubuza gusha buratagata. Turabona ko ubu abanyabwenge bariko barabukoresha mu kuremarema utuntu dushasha. Abakora amamashini yo guhingura, mbere n'abahingura imiduga bakaba batanguye, canke abakoresha utumashini dutoya mu burimyi. Mu gisata ca mukerarugendo naho nyene abikorera utwabo ntibicaye. Ivyo bikaba arivyo bituma ata mwenegihugu abura ico akora kuko n'ubuzi vyiwe akorera abandi bakamuhemba hanyuma akibeshaho. Aha ni n'akaryo ko gusuzuma ko ivyo abakozi basavye abakoresha mwakuyu biratorerwa inyishu. Naho inzego z'igihugu atari nkoresha, mu vy'ukuri abakorera igihugu nabo barafise ivyo basaba hanyuma ababijejwe bakabironderera inyishu ku neza ya bose. Aha niho hambere ho gusubiza twibutsanya ko leta atari umukoresha nka barya bandi bikorera ivyabo. Abakora mu bisata vya leta n'abasuku b'abenegihugu baba bariko bitangira abenegihugu. Muri ico gikorwa rero nabo barafise uburenganzira bwo kuraba ko hari ikiri mu kigega ngo kibaramire, bakore batekaniwe mu mutima
kuko mu nda harara inzara hakazinduka inzigo. Mu gisata c'abakozi ba leta dusuzumye dusanga ibitari bike vyaratorewe umuti, ibindi bikaba bibandanye bivuye ku kungene ikigega cifashe. Abakozi ba leta barenga ibice 90% bararonse uturusho twari twarahagaritswe kugira dushobore kwegeranya ubusumbasumbane bw'impembo bwibonekeza mu bisata vya leta, ndetse n'abakozi b'igihugu bari inyuma canke mu gahembo, cane cane abajejwe amahoro n'umutekano n'ibindi bisata barongerejwe ku rugero rushimishije. Ababijejwe bakaba baguma baharura ingene umukozi w'igihugu yoramirwa mu vyo akora. Ntitwavuga ko leta yatanze akazi kuko abandi bobaza igituma nabo batagahawe kandi ari abana b'u Burundi, ahubwo ibisata vy'igihugu vyari bikeneye abakozi kurusha ibindi vyarabaronkejwe, hakaba hinjijwe abakozi bashasha bashika 2874 mu gisata c'indero, abashika 160 mu gisata c'amagara y'abantu. Kahanagira nkebura abarundi batwarira hejuru batabajije ko abo bose binjijwe bakoze ikibazo bataravye mpunzi, mbere n'abagize amadidani bararonkejwe umwanya wo kwitwara, abatarira busema bararenganurwa. Ku bijanye no kwigisha canke guhaririza ubwenge urwaruka kugira rwitunganiriza imigambi yarwo, naho nyene harakozwe ibitari bike. Umugambi w'igihugu PAEJ warashoboye kwigisha uyu mwaka urwaruka ungana n'ibihumbi 109,984, hakaba havutse n'amakoperative 3,973 y'urwaruka yatunganijwe n'inani z'urwaruka hagati mu gihugu. Muri uwo mugambi wa PAEJ kuva utangura, urwaruka rungana n'ibihumbi 38,664 rwararonkejwe akazi, kandi ico gitigiri kigenda ciyongera nko kuva uno mwaka utanguye hamaze gutanga ubuzi ku rwaruka rungana n'ibihumbi 3,485. Kuri iyo migambi iciye muri aya makoperative baragize ibiharuro dusanga ubuzi buzovukamwo bwababa 34,032. Abakozi bakoresha mu buzima hama harimo ahaduga n'ahamanuka. Duhimbaje umunsi mukuru mu gihe amakungu ariko arahangana n'ibibazo bitari bike. Ingaruka z'ikiza ca COVID-19 n'ubu ziracadusesereza, akiyongera ko ibihe vy'intambara isi iriko iracamo bituma n'abahora baterera mu iterambere bitwararika ubuzima bw'abenegihugu bari mu ntambara kurusha. Izo ntambara nyene sinzikaza imihora y'ubudandaje mpuzamakungu, gushikirwa n'ibigurirwa kure bikaba ingorane cane cane nk'ibi bihugu vyacu bitagira ibivuko kw'ibahari. Duhimbaje uyu munsi mukuru kandi amakungu yose ari mu kangaratete kubera impanuka ziva ku biza vy'ihindagurika ry'ibihe n'Uburundi burimwo. Ibihe vy'ikirere vyahindutse, imvura y'isegenya iriko ihitana abantu n'ibintu, inzuzi n'ibiyaga biriko birasesa, abantu bagateshezwa izabo, ibintu bikononekara ku rugero rudasanzwe n'ibindi. Nagira mfata aka kanya ko guhoza no kwifatanya abenegihugu bariko barashikirwa vy'ivyago biturutse kw'ihindagurika ry'ibihe, tukabamenyesha ko leta iriko irakora ibishoboka vyose kugira ngo boroherwe mu buzima bwabo n'imiryango. Ibi biza vyose tuvuze birafise ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu, aribwo butuma inzego z'igihugu zigiraho zishika gusa mu kuramira abenegihugu. Turateye n'akamo abarundi bose kugumya umutima kuko nta mvura idahita. Ntitwota ubwoko ngo dute umutwe kuko ngo uheza kugoka ibigori bikera. Turasavye kandi abarundi bose kugira umutima wo gufatana mu nda wamye uranga ba sokuru mu gushigikira mu buryo ubu canke buriya bahuye n'ivyo vyago. Tukaba tubaye turakengurukira uwo wese amaze kugira ico akora mu ntumbero yo kuramira abahanzwe n'amahano utahamagaye, haba mu kubaha indaro canke utwo bafungura. Barundi bene wacu, naho biruko iki ni igihe co kwisoma ku vyereye urugamba rwo guhangana n'ibihe bizi ko isi yose yama mu manama yo guhangana navyo. Ngaha iwacu hari ivyo twoshobora kurwanya twebwe nyene kuko ata amazi ava hanze y'igihugu ngo yinjire iwacu.
Mu gihe abarundi bose bofata nka nkama ka kamo twabatera ko guca imikobeko no gutera ibiti bibana n'ibiterwa tukimba vya binogo vyo gushiramwo amazi y'imvura aca ku gisenge c'inzu mu ngo zacu, imyuzurira mu nzuzi yogabanuka. Tumenye kandi ko ihindagurika ry'ibihe ritazana gusa imvura y'isegenya, riranazana n'uruzuba. Nihaba mu karere kacu haguye imvura y'umurengera, tumenye ko hari ubundi burere nabwo bwabuze imvura. Nico gituma n'ubu nsubiye kubatera akamo ko twokingira imyonga yacu, tubike amazi y'imvura, twongere tumenyere kurima muci tuvomera. Turashimiye abenegihugu bamaze kweruvuka bakavomera muci, arico catumye umwimbu ugwira mu gihugu. Twese duhamagariwe kubigana muri iyo ngendo nziza. Barundi mwese bavukanye, tukiri ku vyatumye umwimbu ugabanuka. Uretse ivyo bitatuvuyeko, hari n'avuye ku bube gito bw'abakorera igihugu. Ivyo navyo nuko hacibonekeza ku ndongozi agatima ko kudakunda igihugu n'abenegihugu, bikaboneka ku bunebwe, gukoresha nabi ubutunzi bw'igihugu, kurya ibiturire, ikena ry'akarangamutima mu kazi ka leta, hamwe no kurya no kudakurikiza intumbero y'igihugu mu vyo gukora. Ivyo rero navyo bidusaba kwisubirako, hanyuma abadashaka guhinduka bafatirwa izindi ngingo zotuma baja ku kivi, kandi abo nabo bomenya ko ubu tugiye gukora ibishoboka vyose kugira amategeko agenga ibikorwa vya leta akurikizwe. Nico gituma mbaye ndabamenyesha ko tugiye kuzokoresha ubuhinga bwa none, bimwe bita systeme de pointage électronique, ku buryo usivye akazi, uwucerewe canke acereza akazi azoboneka bukwi na bukwi. Barundikazi, abakozi bakoresha, twavuze abakozi ba leta, twashaka kubamenyesha ko nabo mu gisata c'abikorera ivyabo bafitiye akamaro kanini igihugu. Bafise abakozi benshi kandi bakora ibitanga akazi kenshi, bakinjiza amahera mvamakungu, kandi tukaba tubazeye ko vyinshi muri ya mbonakazoza y'igihugu cifashe kikigaburira muri 2040 giteye imbere muri 2060. Kugira boroherwe kandi ico gisata gihurumbirwe n'abarwizatunga bacu canke abanyamahanga bazana imitahe yo gushinga amashirahamwe, ivyo basaba igihugu twarabifashe nka nkama, ndetse ubu tukaba tuyaga tutarinze gukumburana, duhanurana icokorwa kugira ngo igihugu cacu gitere imbere. Ico ndabamenyesha nuko Murundi wese yotegera ko ategerezwa kwikorera ivyiwe kugira agire umwidegemvyo mu butunzi bwiwe. Rubonye atawumuhaye akazi, nagerageze nawe nyene yihe ico ashobora gukora kimuzanira umwimbu ashobora hanyuma akikenura. Twaba dushaka gutera imbere, umwe wese yigira inama y'ingendo yogira umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi bwiwe. Bakozi bakoresha, nitweze iri jambo cacu tuvuze ku bijanye no guherekeza abagize ico bamara mu gukorera igihugu igihe bari bakibasha. Murazi mwese ko Burundi buvuye kandi murazi ko abarundi bafise inyota yo kubaho neza. Ni nako leta mvyeyi vyifuza. Iyi ngingo rero yafashwe hisunzwe ko umukozi yakukuruka amaze imyaka myinshi aziganirizwa, mbere ayo yaziganirijwe akaba amaze no kunguka yatari make. Amashirahamwe nayo ajejwe guteganikaniriza kazoza abakozi, niyo ajejwe kubungabunga uwo mutigiri watunzwe n'abakozi kugira ngo bazawuhembwe bagiye mu karuhuko k'izabukuru. Kubera rero iyo ntumbero yaje ari nshasha, ivyo bisata vyo gutegurira kazoza abakozi ni nk'uko vyabashikiriye batari bavyiteze, ari naco gituma haharura bisa n'ivyabagoye bagateba cane. Murumva rero ko ari ikibazo co kwitondera, kuko urwego nshingwabikorwa rw'igihugu rwarotora amahera azokora umwaka muri uwo mugambi rutazi aho ruhera mu kwongereza wakukurutse. Nico gituma tumaze kubibona uko twategetse izo nzego zijejwe gutegekaniriza kazoza abakozi ko batugirira ubu bwa vuba ibiharuro bidushikirize bitarenze iyi ndwi nyene, kugira urwego nshingwabikorwa rw'igihugu rubihe intumbero yumvikana. Ivyo bizotuma twemeza neza tutihenda ico leta yokwongereza, kuko ayo mwatanga mwiteganiriza nayanyu mutegerezwa kuyaronka ngo aberekeze mu zabukuru. Abakozi bakoresha, reka mpereze ku mpanuro.
mu guheraheza ndagomba nsubire ndabatangarize ko ubu twese dukora dukurikije imbonakazoza y'Uburundi bwifashe, Uburundi buteye imbere, dusaba ko Umurundi wese yofata nkama iyo ntumbero duhereye kuri twebwe ku giti cacu, mu muryango wacu, mu kibano cacu no mu gihugu cose. Nico gituma tugiye gusohora agatabo kazokwerekana neza ibikenewe kugira tugire urugo rwifashe, arivyo tugenda twisunga turondera. Abarundi ni incabwenge ariko abenshi baricaranye ubwo bwenge ngo barindiriye intebe leta ibaha, abayifise nabo ngo barindiriye dosiye ko iva ku mukoresha. Ubwo bwenge Imana yabahezagije nimubukoreshe mu guhindura isura y'igihugu, mu kwiyumvirira abenegihugu imigambi mishasha y'akanovera yobagirira akamaro haba mu Burundi eka no mu makungu. Kubitwega ntaco tutazokora kugira ngo umuntu wese mu Burundi ariko ararangura imigambi yoroherwe. Turi kumwe twese birashoboka. Ni ngaho nyene ndangirije nsubira kwifuriza umunsi mukuru mwiza abakozi n'abakoresha bose, nongera ndabasaba ko mu mwaka uza nk'aya mango umwe wese yoba yamaze kurimbura ivyo yakoze muri ya mpanukazoza y'igihugu cifashe muri 2040 giteye imbere muri 2060. Imana ibahezagire, murakoze.